Imana ishimwe cyane kandi wongera umugisha. Turahimbawe n'uko twemerewe kugira kandi kuboneka mu ngoro y'Imana. Turinze yatuzigamye kabiri bino bihe byiza uyu munsi mushasha ntihabwe icyubahiro kandi ihezagire abitavye bose ubutumire bwayo. Murahaguruka twishire mu biganza byayo. Turirimbe akaririmbo k'ijana n'icenda tuti nkunda ubucuti buva mu ijuru ntikiza amaboko yawe Mana.
bwawe amukora ibintu byose neza kuko abigishwa bakubonye ingene ugenjeje abantu bose bagashinga intaye bati akoze byose neza. Tuzacu natwe tuje imbere yawe kugira ngo dushinge intahe nk'iyo nyene. Mwami Imana ishobora byose kubw'ibyo umaze kudukorera bigatuma tukwizigira ko n'ibindi kuko tuzi Mwami Imana nzima ko wewe udahinduka. Waradukunze urukundo rw'akaburarugendo, waratwiguze igorogota ku musaraba, washeshe amaraso yawe ubwacu, wikoreye imitwaro yacu Mwami, maze ibyaha byacu ubitangira impongano, maze Mwami impongano watanze iremerwa mu ijuru, natwe tuyitangiwe tuba turemewe. Shimwa Mwami wacu Yesu Kristo, mbere yawe tugize amashimwe y'ibyo wadukoreye, kandi tunagusabye ngo ubane natwe aka kanya, kuko kuza kwacu hano ni uwundi murimo mwiza udukoreye. Bona watuzigamye amahoro mu mayira n'imbabazi zawe, rero tukwiteze ko ibyo wasezeranye. Waravuze ngo babicanye batatu nibakorana mu izina ryanje nanje nzoza mbane nabyo, kandi watumye Mwami Imana nzima abakozi bawe uti mporaniriza abakunzi banje abasezeranye nanje basezeranishije neza, kugira ngo bacurire amajambo yanje nabo bige kunyubaha. Tuje imbere yawe rero nk'uko umurinzi wa Zaburi yavuze ati asama cyane, tuje dufise inzara n'inyota, dukeneye ko duhaza ubuntu bwawe, utugaburira ijambo ryawe. Turakwiteze Mana mu bibazo byose dufise, turazi ko inyishu iva kuri wewe. Kubw'ibyo abaje barwaye bakirire hano n'abasize ababo Mwami Imana nzima bakaza kukwambaza bakwizigiye, nabo baze gusanga ababo bakize. Mwami abafise ibibazo bitandukanye twese turonke inyishu ivuye kuri wewe, kuko Mwami Imana ishobora byose ari wewe wabisezeranye. Nutugirire ubuntu uduhagarikire kuva mu ntango gushika ku iherezo, kuko ari mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tubisabye, amen. Murazengurura Bibiliya zanyu dusome mu ikete rya mbere rya Yohana, ikete rya mbere rya Yohana igice cya 3. Dusoma amajambo meza twama dusoma yagaragaramwo urukundo rw'Imana. Yohana, ikete rya mbere rya Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere gushika ku wa 3 haravuga aya majambo meza hati: murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma bisi batatuzi, kuko batayimenye. Abo nkunda, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Amen. Kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza, kuko uwo nawe aruwera. Amen. Mana bahezagire mu byagire mwese, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo, kandi tunezerejwe n'uko Imana yacu itwegeranije ubugira kandi imbere y'intebe yacu. Kwa kunda bigishwa begeranira ku birenge bya Yesu, maze akababwira ibyo abandi babwiriwe mu migani akabibasobanurira, niko Umwami wacu adukorera natwe iyo tuje. Ni ukuvuga ngo tuba tuje ku birenge bya Yesu ngo tubwirwe amajambo atomoye afoboye atari mu migani, kuko turi abakunzi biwe. Niko yabivuze muri Yohana igice c'15 ati: mukiri abashumba, ariko muri abakunzi banje. Kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho muri abakunzi banje, kuko nabamenyesheje ibyo kugomba kwa Data kose.
turanezerewe rero ivyo yabwira abigishwa mbere nivyo yatubwiye natwe muri iyi minsi, kuko ari twebwe dushikiriwe gukorana n'umwami wacu. Igihe cacu carageze, umwami yadutumyeko ubutumwa bwiza budusohora mu madini, maze atwicarika ku birenge vyiwe atuganirira. Kubw'ivyo ni urukundo rwiwe rwongeye kutugaragarira. Imana nishimwe kandi ibahe umugisha. Ibi Yohana yanditse nivyo natwe dushobora kuvuga ngo murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Amen. Nivyo Imana yamaze kutugira niko turi. Ntituzoba mu nyuma. Oya, ikimazi cyatangiwe igorogota ku musaraba cyaje kutwuzuza n'Imana. Ijambo Imana yaturungikiye ni naryo twakiriye, kubwo kuryakira n'imitima ikunze ririko rikora muri twebwe imirimo ryatumwe. Kandi umurimo wa mbere rikorera abaryakiriye ni ukubabyara ubwa kabiri. Imana ishimwe. Bavanura n'ubuvuke bubi bwa mbere bakavukira ubwami bw'Imana. Ivyo nivyo yatugiriye. Twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Tutabigizwe n'ishengero, tutabigize n'umugwi w'abantu, ariko tubigizwe n'Imana ubwayo. Kubw'ubushobozi bw'ijambo ryayo yarungitse, na mpwemu wayo ariherekeza, aho riri nihatonda agahindura ibyananiranye. Yarabikoze iwacu kandi akomeza kubikora kugira ngo bigaragare koko kw'icyo yatugize arico turi natwe. Amen. Turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurashobora. Turacasa n'abandi bose, ariko umwami wacu niyahishurwa tuzosa nawe kandi tuzomuraba uko ari. Hari imirimo igiye gukoreka vuba, ahazoserukira intege nke batubonyeko, ukudashobora batubonyeko bizorangirira rimwe. Hari imirimo umwami azokora byihuse mu mwanya muto, maze abandi babyiteze bose bamusenga urudaca bamubwira bati biduhe mwami, tuzovyibonera ko rimwe. Hanyuma umwami wacu niyaseruka tuzosa nawe. Kandi kubw'ivyo abiteze ayo masezerano barafise imoteri bakoresha, barihanganira byose nk'uko twavyize ejo. Barafise kubw'ayo masezerano bihanganira umusaraba, bihanganira ibibazo, bihanganira ingorane, kuko bavuga bati ibi byo ntaco bitwaye, hariho ico ntumbereye. Twaje kuri uyu munsi dutumbereye ko Imana yongera kugira ivyo dukoreye, yongera kugira ivyo dukoreye bijanye n'ivyo yavuze. Umwanditsi aheraheje avuga ati umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza, kuko nawe ari uwera nk'uko nawe ari uwera. Abamuziga kw'ivyo bwose bariyeza, bemera urutonde Imana yashizeho, bakemera ijambo Imana yarungitse, bakariha ikibanza naryo ryashiriweho kutweza. Ryashiriweho kutweza, kudutunganya iyo turyakiriye nk'ivuye ku Mana koko. Rirafise akazi rikora ku baryakiriye nk'ivuye ku Mana koko. Imana ibahezagire. Turi ubwoko bw'Imana kuko twahawe urukundo rw'ukuri, urukundo rw'ijambo ry'Imana, urukundo rw'iporogaramu y'Imana. Uko yabigenjeje niko twabibonye kandi niko tubikunze, tuzi neza ko iyo Mana yadutoye, yaduhamagaye, yatanguye akazi keza muri twebwe, ari nayo izogaheraheza gushika ku munsi wa Yesu Kristo. Imana ihimbazo rero ibahe umugisha mwese. Amen. Turavuze amashimwe umushiki wacu Esperance. Sinzi wari we umushiki wacu Esperance ariko uyu mushiki wacu Esperance arashimiye Imana yamukijije. Imana yamukijije nihawe icyubahiro. Wiyicare mushiki wacu, aranashimiye
abamusengeye bamuserutse ko bose mu gihe yari arwaye, Imana yabikoze nishigwe hejuru. Tufise kandi mwene data Emery ashima Imana yamurinze mu rugendo yagize abi Bujumbura. No Emery mu frere twahoranye ngira arihe nuriya mu frere twahoranye hano, ashima Imana yamurinze turamukije mu izina rya Yesu Kristo. Ashima Imana yamuzanye, Imana yakoze ukuzigama ni hafi cyubahiro, kandi arasabye amasengesho ko azoca asubira i Bujumbura ejo, Imana ize ikube hafi. Turashimye cyane n'ibindi byiza dukoreye birimo abana banje bari ku ishuri, Imana yazigamye bakaza amahoro kandi bakamenya ku ishuri. Famiye yacu turabishimiye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tufise kandi n'imitwaro mushikwacu mediatrice savye amasengesho umugabo we arwaye kandi arembye, twamaze gusenga kandi turakomeza gusenga tuzi ko Imana tubwira yumva kandi yishura. Ariyo mwene data Edmond nawe yasavye amasengesho y'urugendo yazagira ikaro usibye ikorane giheze, turaja kubibuka bose mu masengesho. Imana ibahe umugisha mwese, mwabuke tuyishimire tuti mbere urukundo rw'Imana. Amen. Bajana 354 turirimba ukarimbo twese duhagurutse, tushime Imana, tuyishimire urukundo rwayo, imbabazi zayo, ikigongwe cyayo cyadushitseko. Twese tuyishime tuyihimbaze mu izina rya Yesu Kristo.
kubajana iwayo w'ijuru mu bukwe bw'abamwakazi. Amen. Mbese nubwo tubakire mu izina ry'Imana dusome amajambo y'Imana isumba byose ko niyo y'agaciro ubu n'ibihe bitazoshira. Amajambo yo muri Bibiliya muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 11 turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 11 dusome ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 26 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Yesu ashitse asanga amaze iminsi ine mu mva i Betaniya, hari hafi Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubirura ku bwa musaza wabo. Nuko Marita yumvise ko Yesu aje, aragenda aramusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, mugenzi, iyo wari hano musaza wanje ntaba yahweye. Kandi ntudazi ko ibyo usaba Imana byose Imana yoguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azozuka. Marita aramwishyura ati, ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo. Urizera niyo barapfuye azobaho. Kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo? Imana ibahezagire. Dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana ishoboye byose, uri Imana izi byose, uri Imana iri hose, kandi uri Imana ishitsa ijambo ryayo. Turagushimiye cyane rwose ku rukundo rwinshi wadukunze mu gihe, uburyo wamutwitwararika ku murango no mu ijoro, ukatubera amaso, ukadukiza n'abacu. Tugushimiye ko wadushyize no mu mutima gukunda ijambo ryawe. Turagushimiye kandi ko ari wowe uriduhishurira. Urakoze no himbaza. Amagambo meza wabitse agegejwe amaso y'abandi, tweho warayaduhishuriye. Warakoze nushimwe. Muri aka kandi twigishe no kuri aya majambo umugisha mw'iri koraniro, maze abantu bakubone wigaragaza mu ijambo ryawe, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze mutagire. Imana ishobora byose ibaheza. Amen. Imana ibazwe. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo yerekanye neza ibyari byose, abyereka abatoranijwe. Amen. Amajambo yanditswe muri Matayo, Yesu yavuze ngo, mweho ndabibabwira kuko mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Kandi Pawulo mwene Timoteyo wa kabiri yabandikiye ati, erega burya ukwizera ntigufiswe na bose. Abantu bamwe barazi amajambo mu Baroma bavuga ngo, mbega hari uwo kwizera ataco yumvise, mbere yo kumva gute atabamwigishije. Amajambo y'Imana isumba byose ntari kuri. Ibintu byose Imana yabiteguye neza gushikaho umwami wacu ntaco yasigaje ateretse abatoranijwe uruhande rwiwe rwose, amafasete yiwe yose, impande zose yaraziberetse. Amen. Imana ishimwe. Mu gihe nubwo yaraje kuducungura, amen, yigishije abantu gusenga. Avuga ati, nimwasenga muvuge ngo, Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibutse, izina ryawe niryubahwe, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko biri no mu ijuru. Utubabarire ibyaha byacu n'ayandi majambo menshi. Yigisha abantu gusenga kugira ngo baze basabe bishyurwe. Imana ishimwe. Mu gihe hari hakenewe ko akora ubudiyakoni,
yirukanye abantu badandariza mu isengero, abasohora hanze, aratwigisha amajambo meza ati inzu yanje izoba inzu yo gusengeramo. Umwami ahimbaza. Mu gihe yari yageze ko bitandiko Yiroberi yabwiye Petero ati genda wirukane mu kiyaga urobe ifi, ijya ya mbere uze kuyikuramo ifaranga urishikane urizane tuyitange. Maze Umwami Yesu atangikora avuga ngo ibya Kayisari mu bihe Kayisari, iby'Imana mu bihe Imana. Imana ishimwe. N'Imana yazuye abapfuye. Imana ishimwe. N'Imana iradefie la loi de la présence. Yare ya Imana yahinduye ubusa ibyo itoshobora by'abari batoshobora. Muziko Umwami wacu Petero yamubwiye ati niyaba ari wewe nunyemerere nze ahuri. Yesu ati nuze. Aba kugendera ku kiyaga amusanga yaje. Muziko ijambo ry'Imana ariko bivuga, kandi ibyo nta wundi azovyigana. Kandi nk'Imana ati nukuri nukuri, kandi atamuhanuzi n'umwe yobivuga, nta muhanuzi n'umwe yavuze ati nukuri nukuri ndababwira. Ariko Yesu Kristo we hakuva ngo niko hagize, yavuze ati nukuri nukuri ndababwira, kuko yari we Mana isubiza byose. Nawe yigeze avuga ngo niko hagize, avuga ati nikuri nukuri ndababwira. Sesa yari Imana isumba byose. Imana ihimbaza. Kandi bitaye ko aragusengera. Muravyuka yadusabiye muri Yohana 17 adusabira aya majambo meza ngo sisabiye abagusa, ariko sabiye n'abazizera bose kubw'ijambo ryabo. Umwami wacu yerekanye impande zose gushika no kumusaraba igorogota, aho yakijije umusuma abambwe iburyo. Umwami ashimwe ati uyu munsi Imana ihimbaza kugira bereke bose ko ari we mwene ijuru. Ati uyu munsi turahurira muri paradizo niyo tuza kuba turi kumwe. Amen. Kuko ari uwashatse akagima uwashatse n'umusuma aramuha, tuza kuba turi kumwe muri paradizo. Imana ihimbaza. Umwami wacu abakoze ibintu byiza. Bamuzaniye umugore yasambanye, babujuje imifuko amabuye. Senyeri ati ndakubabariye, genda ntuzusubire. Wabandi bose bazi barojese bataye, we ati ndakubabariye, genda ntuzusubire. Imbabazi z'Imana ziramwomako gushika we yaciye hose, kandi yarahuye n'abagabo. Kegera yarahuye n'abagabo bagira bamutera amabuye, ariko ko imbabazi z'Imana zamujeko nk'umubavu umota neza. Nibaza ko batasiye gukora umufuka atago turakuronse, twagushoye hanyuma turahombye, none ntibasubiriye kumutera amabuye, kuko Imana yari yamusize ubwiza bwayo. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Nk'umucunguzi wacu, amen, yahangaye umusaraba. Imana ishimwe kugira ngo arokorere ubwoko Imana isumba byose, aduhindure abami n'abahereji b'Imana isumba byose, aduharira ibyaha byacu twese. Nos péchés sont pardonnés. S'il vous plaît. Imana ishimwe. Nibiva kuri pastori, nibiva kuri eglise urimo, biva ko wemeye ikimazi cyatanzwe kikawa. Ndashaka ubusenga iyo bacubika imitwe, ndashaka ubusenga iyo bataririmba, ndashaka eglise yanyu iri muri cimetière, wizeye ko Yesu yakubambiwe akagucungura, imbabazi z'Imana zibabaho. Amen. Ibyo nta mupasura bigabwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Mubyumve ko ni principe y'Imana, kandi niko byanditswe ngo aha ubu nibwo bugingo budashira. Wizera wese. Amen. Imana ishimwe. Wizera wese ibyo Imana imari, kandi niko byanditswe. Mwabisomye ngo ururiko rw'Imana yakoze kudusomera. Ururiko rukundo rw'Imana isumba byose, kandi Imana ishimwe. Nuko yatanze umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese azaterubi, ariko azahabwe umwizera wese. Susengera ngabavuze ngo usengera mu bafurere wese, umwizera wese ntazapferubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Mwami
nahimbazwe ashimwe cyane ntagire umutima mubi ubazamo ngo abari ngaho iwanyu nibo bakijijwe bonyine oya ndabizera umwami wacu Yesu Kristo bose umwami wacu azobaha ubugingo budashira kandi nahimbazwe Yesu souverain arigenga abikora byose neza kandi nahimbazwe none Bible irakomeje kandi umwami acambungo kuri verse 23 Yesu aramubwira ati musaza wawe azozuka Imana ishimwe kandi yari yapfuye agiye kubwira ati Lazaro ararwaye Yesu niyavyitaho ati Lazaro ararwaye kwerazi kugomba kw'Imana isumba byose yarazi kugomba kw'Imana isumba byose imbere y'ibintu byose aravyihoza abandanya baza kumubwira ati twakubwiye guze wamakuza none yapfuye naho nyene yamukwitaba aritekanda amererwa bien abantu baja mu kigandaro nawe amerewe neza kuko yarazi ivy'Imana igomba sase merveille Imana ihimbaza ubwo niko abantu bo mu isi yacu bazi ko isi yose yaheze twe turanezerewe ko tuzi ko ivy'Imana igomba ariko izamurwa iso tuzosarurwa tujana iwacu nazo bapfiriye mu mwami azobazura batwitane tujane nabo isi mu probleme itazire yotore umuti abantu barahanganye abanyamerika ba Venezuela ba Iran ba Russi ba Ukraine n'ibiti n'aho hafi y'Iwacu mu Rwanda no muri Kongo n'ibindi byose ibintu byose birimo ingorane ku isi amakuru yose yitwa ko ari meza avuga ubwicanyi abantu bari mu bintu bya nyuma na nyuma ku isi nta bindi bizosubira c'est mauvais et mauvais et mauvais ariko abana b'Imana aho turi twebwe turindiriye ngo Kongo n'u Burundi Kongo n'u Rwanda numbaze twisi cyo turindiriye ko abapfiriye mu mwami bacu bazirikana kuba gusanganira umwami wacu turindiriye ko Bibiliya izohindurwa amen kandi umwami yabisezeranye azobikora amaso yahiriwe kwabona ivyo abandi batabona manishimo abantu bari mu bukene butagira izina mw'isi yose mesivule twe turabatunzi amen twe dutunze ivyasezeranye Imana itazobura gushitsa ile merveille murabire Imana yaturemye mu mutima mushasha atari w'abandi bafise yaduhaye amaso abona ivyo abandi batabona des promesses de Dieu amasezerano y'Imana isumba byose Imana idashobora kubesheramo izoshitsa atakabusa niyo duhanze amaso twebwe umwami ahimbaza frère Bible ivuze kwiki ngo musaza wawe azozuka Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka kwizuka ryo mu munsi w'iherezo Yesu aramubwira Imana ishimwe ati ni jewe kuzuka n'ubugingo je suis la résurrection et la vie c'est ça umwami nashimwe je suis la résurrection et la vie que Dieu vous bénisse wese yazanye imodoka hano yashaka kuza kwa mpaka kibaje ko yazanye contact ahita demara acataha turangije ariko ashaka gusanga ibateri ryaheze cyangwa ipine ryatobotse yazi kwaza gutaha sange azohamara n'imisi 3 bene n'imodoka ati mwirarire byanse n'imoteri cyakwamye n'umuntu yambaye impuzu yovana yatabutse kaneza n'ishasha nta kintu na kimwe kiri hano twizeye tuzi ko kiza gushoboka abaza kuvuza piano umusishwa yageze ati mukanya nibahuka tugirira akashaka gusanga amatara yacitse cyangwa yapfuye agira afite ivuga abari batangaye bati none ko twayivugije byagenze mais Jésus lui il est tellement sûr yagiye Marita ati jewe nije kuzuka n'ubugingo amen c'est la seule chose ndababwire n'abaferme uyu ni umurongo wo muri Bibiliya wonyene dutunze mu mutima nta urenguye
nije wo kuzuka n'ubugingo sasifi uha utunzi ibyo birahagije nije wo kuzuka n'ubugingo Imana ihimbaza ibyo nibyizewe ko Yesu abivuze gusa byizewe no kuva no muri Ancien Testament abantu bari bazi ko naho byogenda gute Imana izobagarurira ababo muhereye sokuruza Aburahamu ingene yabanguye inkota ikarisha agiye gutema mw'ibipande izahabu yizeye ati Imana yamumpaye mwuzutse mu bapfuye izomungarurira mw'amahimbaza ilete Jésus Christ Imana ni nziza nishimwe niwe alfa omega yari yizewe no mwisezerano rya kera yari yizewe no bokeje kuberisa sipe mu vyumbe neza abafrere bashotse mu muriro bazi bati naho Imana itudukiza niko bavuze gushika no kugaragaza kandi mu muriro wakomanijwe ibihetangabo ariko abafrere bati il est la résurrection et la vie bashokayo atakibazo na kimwe batuje gusumba nuko bakora Imana ishimwe bati bararaba nuko bari batatu bose bashokerayo rimwe baremye gusumba uko bakora binjira mu muriro Imana ishimwe kubwo kumwizera nawe bamusanzeyo Imana ishimwe bamusanzeyo basanga umuriro yamaze kuwukoresera basanga umuriro yamaze kuwukoresera abapagani bamukibaturira ariko abafrere bo yawuhinduye ku buryo wari umuriro udaturira abafrere me uturira abanyabyaha c'était merveilleux byari biryoshye abafrere bashoye kugura bazi ko gucagusha bumva ahubwo hariyo climatiseur basanga yo climatiseur imeze bien habo batangura kuririmba bashingira intahe aho bace bapfundikira kugira nanjye nigufa risigara bace bapfundikira umwami araza abwira abashefu ati mukure ko cya gifundikizo turabe ko bacitse zero bacitse umunota azasanga abantu bariko baririmba amakantiki bahimbaza Imana bamerewe neza mu muriro gusumba nibifuza nuko bapfa ko bari basanzeyo Imana yabo bari banezerewe babaye nka Petero na Yakobo n'abana ku musozi bati ni byiza ko twisi tugumene ntituhave niko baravuga bati tunezerwe tugume tunezerewe bitwigumire muri muriro nitwari anishimye Mama ati mubakureyo bafuyeyo baza abana bakuyeyo batatu ahimwe ko nabona mu muriro bari bane nariko tugiye tugasanga bari batatu abo abapagani batemerewe kubona abonwa n'abana b'Imana Mama ati Imana Shadraka na Meshaki na Abednego ibereye yonyine ariyo gusenga kubera ko Yesu Kristo ariwe kuzuka n'ubugingo il est la résurrection et la vie que Dieu vous bénisse mwabahimbaze ibyo byawe kwa frère Daniel agenda ari asire aremye cyane ati naho zonja umwami nahamagara abapfiriye mu gakiza nzokwitaba ashitse umwami Imana isumba byose azigira intare azishonje azihindura abafrere ndavuga ati haleluya haleluya ati voilà c'est ça Imana ihimbaza ndavuga ati amen ndavuga zikabyemeza neza ko zari muri atmosphere mu kirere kimwe nawe amen zari zamenye umuremyi wazo muri Daniel uri muri mwebwe aruta uri Imana ihimbaze kuko uri muri mwebwe turi mu bisi zari zamenye izo rokoni le créateur que Dieu vous bénisse zamenye umuremyi muri Daniel qui Dieu soit loué mwama himbaze cyane frère Gumayo anezerewe
ntiyari bwigere mu gikoni na kimwe cyakoranye n'intara korana na kimwe bwaje, ariko uwo munsi yakigiyemo asanga gisumba nico twakoze hano muri korali. Zari zimerewe bien, nawe amerewe neza, azikorako nazo zinezera ko azikorako. Imana yongera kugarukana ibyo yari ifise muri Edeni igihe Adamu yavyita amazina abitereka byose bitamurya. Imana yagarukanye kwa Daniel, kandi Imana yabiremye izongera igarukane n'iwacu. Umwami nahimbazwe. Imana yakoze mu bwato kwa Nowa, yongeye no kubikora mu bwobo w'intambwe. Umwami adahinduka, natwebwe n'intambwe n'ibyago n'ibibi byose bihari iva tushanje. Amen. Kubw'urugendo dufise tuji iwacu mw'ijuru tusera aneyanti. Byose Umwami azobihindura zero, abihindura ibikunzi byacu kugira ngo dushike kuca Imana yadusezeranye. Noza n'ibisero noza nimwagare ku mutima niwe kuzuka n'ubugingo. Imana ishimwe. La resurrection et la vie niko rufunguzo, niyo shati, niyo mpuzu umuntu akwiye kwambara minsi yose kwakwiwe ko Yesu Kristo ariwe kuzuka n'ubugingo. Ntawe ukwiye kurengana icumba atemeye ibyo, kuko bitsinda abadayimoni bose. Jésus Christ est la résurrection et la vie, niwe kuzuka n'ubugingo. Imana ishimwe. Isi naho yokononekana abantu ibintu byose bikaba bibi, abantu bose iresti akumari wewe nyene kuzuka n'ubugingo. Umwami ahimbazwe. Frère Leme, Imana ishimwe nahimbazwe Umwami wacu. Ndababwira ukuri, izuba riraka hama rikarenga. Izuba hama rikarenga, c'est vrai. Rikereka batoranijwe ko bazopfa, ariko mubukeye mu gatondo rikongera kurasa, rikongera rikabeka ati naho muzopfa muzozuka. Imana ishimwe. Buno ryarashe riracyari muri Genese, ariko ku mugoroba nituza kumenya iyo ryabaye. Ribabwira ati mwese hazogiye mupfe mugende muzimangane, ariko ryo mu gatondo rizorasa. Yongeye tubwire ubutumwa bwiza riti antuka iyora ini resurrection, hazoba guzuka mu bapfu. Imvura igihingwa ariko igenda ikabwira abantu ndagiye y'abandi baca, ariko Umwami azonzura mu bapfu. Imana ihimbazwe. Que Dieu vous bénisse. Imana ishobora byose iraheza cyane. Ibaho umugisha. Tweho tuziko Umwami wacu yapfuye, ariko ku munsi ugira gatatu azuka mu bapfu. Neza na neza c'était dimanche matin, hari dimanche mu gatondo. Umwami wacu bagiye abasere bagiye kumusiga ibimota, muziko basanze abamarayika babiri barabatangariza bati murinde muri bana mwebwe murondera umuntu muzima ahantu abapfu. Il est vivant. Yavuye mu mva. Imana ishimwe. Barabyara umugato basanga yahagaze bati Rabi, bagiye kumugora kati reka nimumureko kugiye cyane namwe kitarashika. Ngiye kwa data ari wese. Umwana ashimwe. Ibyo byose je numva igihe twungura ari abahora bavuga bati nzomujya amenyo. Siwe tuzomujya amenyo. Abo tuzokugwa mu nda cyane. Kuko kuva ku mutwe gushika ku birenge iri reflete la muto. Yesu Kristo niwe rukundo rw'Imana. Imana yari yagisohoreye muri Kristo Yesu. Rero ko Imana rukundo ntibaba benshi gushika n'ubwihe yazuka mu bapfu. Ati banje kujana amaraso ajana mw'ijuru hariya ku gicaniro azokwame avugira abari mw'isi yose. Oh, Kristo arowe. Imana ishimwe. Yesu mafreza namwe atangaje ngo
en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Oh, nahimbaza. Nashime. Imerano no gushika n'ikuzimu yagiye kubwira abantu batizeye bico gihe agenda kubabwira ubutumwa bwiza, agenda kugururira kera mu abantu atavyizi iyo bagifise mugaranye na shetani abaka imfunguruzo abasanga arabugururira abapfiriye mu ijambo ry'Imana bose arabugururira baritegereza imbaza bera ziruguruka mekeramu. Hari umugabo nk'uyu yoboneka yokunda abantu kugeza nkaho yopfaye, ariko mbere muyumvire ko yaratubwiye ati naho ngiye sindabahevye zogumana namwe gushitsa ku muhero w'isi. Imana ihimbazwe kandi aracakora vya bikorwa nyene, aracari wa wundi ntarahinduka. Yongera ashiraho kandi kaza ati ngiye kubategurira ahantu zogarukana abatware kugira honi namwe bariho kejevu benisi mwari mwiza nahimbaza yagiye kubitegurira mu bwami bwo mw'ijuru. Frere Bien-Aimé arazura Lazaro amusuye, abantu bose bati yamaze kubora yanutse. C'était le 4e jour bamusigira kane amazuru yaboze, umubiri wahumbiranye, inyo zitanguye gutembera. Frere Yesu ategeka ngo mumubohore muhore baramuhora. Bible ivuga ngo Frere Bien-Aimé il a ordonné, yarategetse ati Lazaro zuka. Imana ishimwe. Abashinze ipike impoto datache ikimenyamenya ensymbole ibuye. Imana ishimwe. Yarishingaho zokwama ari icibutso c'abantu bose abereke ko azosemerera abapfiriye mu mwami bakava mu mva. Comme il a fait pour Lazaro, kuko abikorera Lazaro niko azobinkorera nanje. Ndamwizeye tuzosinzira amahoro. Muzoba muriko murarira turi muri hopitale hama canke twagizazira tugenda amahoro tuti uyazuye Lazaro. Iyo majambo tuzovuga ubwa nyuma tuti ndazi ko yazuye Lazaro nani nzonzura mu bapfu. Tuzokwigira turuhuke turindiriye Imana nziza. Kinumva no ngenda yivuga nihimbazwe. Yeme murazi ko abapfire mu mwami batagumiye mwami yarabimuye ati kibanza ntigikwiriye ya inogire mwana kanza parati yo mw'ijuru. Paradizo yo mw'ijuru umwami arayitanguza. Abapfire mu mwami bose nibagumana n'abapfire mu vyaha. Mwonezerwa nivyo twese. Abapfire mu mwami bose bizera ijambo umwami aca bavambaye hariya kuruhuka mu gishiza kwa Abrahamu mukaja kuba muraraba. Ariko numva ko nipfa ari vyiza uratera inkuru na Abrahamu ukabona na Davidi kinari numva abantu baje hari bashe gusumba mu muhanda haradugura n'abasumba aho tuzosubira guhura nabo. Nivyo uraza bayisikuru ko batumaze batwiba amatelefone abandi baratubaje bahangayishije, ariko igihe hariya ubusuma buzo n'abapolitisiye bariyo bagwenda no c'est fini. Hariya tuba turi mu gikiza bavuga ngo hariwe abapfa yamajambo afite agaciro. Were none wandike ngo hariwe so heureux. Manishi ziraza ngene ya siwe wona Lazaro siwe wona uzuratonda ku nzu y'umukire indazi kumotera n'ibikoroka batabikuha bafuma bihingurube n'inkoko z'abatunzi ugasubira ugatondera tugira zogira impumwe ukabimwegeza no kwidirisha umotereza tugira rahafanye buka akati iruka no muhingiri fit. Alors akaba yarakorokeye mu gikiza kwa Abrahamu. Kibabaje rero wa mutunzi na warafu atereka Lazaro ndi kwisi naramwimye ubwo we mumbwira nyiri impumwe akoze urutoki mu mazi yo hiyo ajojotereze imari imwe gusa ku rurimi rwanda numva ko nohembuka. Rero icurira muri shurabiti ahumuri
ahuri hii kuzimu niyari hiyo ijuru hari manga ndende ibatandukanyije n'ibyo ma biryoshika basi emerushe n'icyo wakoretse kandi kwisi yaramutunze ariko ntiyigeze avuga amen nta yigeze muva mu kanwa nta shimwe Yesu yigeze avuga mu kanwa jamais dans sa vie yari umwibone akiri jeune Bibiliya imuvuga yatunze akiri muto hama yega y'ubutunzi bwinshi ariko mu butunzi bwiwe akaba yarakuranya imivinyu indaya byose bibi mutafose akibaza ngo ibigega byaguma byuzuye niko Bibiliya ivuga ngo ibigega byaguma byuzuye ariko mu gihe yavuze ngo ubyaro batangaje umunsi bati umutunzi wa mbere ku isi yashikiriye imiliyaridi amajana 50 z'amadolari 750 miliyoni $. Bavuze bati naho yoryama nakwenze ndatanga ngo naho yoryama amayeri yo yashize muri banki ngo yomukira imiliyoni 3 z'amadolari ku isaha buri saha yose imiliyoni 3 z'amadolari atagisubira gukora ikintu na kimwe ariko noneho yibutse Frere Branham ariko aravuga ngo nahindukiye mbona Amerika acitse umunyota so celebrity ivyo bizwi n'abandi bizwi n'inkumi z'ubwenge yaba Imana yaramuhezagiye yomwatsa ubutunzi bwose ikamwereka ko Amerika izosha agahungira mu gakiza agahungira mu ijambo ry'igihe kugira ngo azobandanye inyuma y'ivyo nyuma y'uwo muri uzotwira Amerika abaruse bararindiriye sont prêts kandi biri vuba cyane ariko umwami yabinyegeje abahanga n'abazi ubwenge abishurira inzoya n'abana bato aribo twebwe twabihawe uyu munsi duhura na Elon Musk tuti yobwira gisoje cy'uburundi ati ndabahaye dukeni mutwe ntazo ntonibuka muce mufatiranye muhindi ngo dufatisha twese ariko icyo bashoboye n'ikimwe bashobora ikikaye nawo botwica tuzozuka nawo turogera rimwe bakabisha umutwese umwami Yesu il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Ntabwo batufise turiko turahangana n'intambara zo ngaho ku isi kuko umucunguzi wacu amen niwe kuzuka n'ubugingo mwihane munashe umutima kuri deception umugore yantaye abana bambevye bazoguribanye niko vyanditswe ntivyanditswe za divorce ni nyinshi zizoba zikwiriye ingore zizoba zizigwiriye mais il reste lui wewe kumari la résurrection et la vie frère n'abafrère bazoshengezanya abandi bajarukane ingore zizoba ari nyinshi mais lui il est la résurrection et la vie niwe kuzuka n'ubugingo nabajije Marita ati urizeye ivyo amen mbese urizeye ivyo natwe mbega turavyizeye twitwara mu mufuko iminsi yose tuti niwe kuzuka n'ubugingo c'est vrai Imana ishimwe abasaza bazosaza abagwara bazobara abamugara bazomugara mais bari bakwiye kusaza n'urwo rufunguzo bari bakwiye niba bagwara baguma n'urwo rufunguzo ruvuga ngo il est la résurrection et la vie niwe kuzuka niwe bugingo Imana ishimwe abakena ntibazobura bazokena ibyago bizotugwako ni byinshi no gufungwa tuzofungwa mais il est la résurrection et la vie niwe kuzuka n'ubugingo n'umwami wacu Yesu Kristo Imana ibaswe abisirayeli bagiye mu cyaro gitukura babona amazi amwe haruguru ayandi hepfo bakibaza ngo bese n'ubyo kumoka habo bari kandi byari base muri ahora n'ibyo naho byo bari gusaba kubaza ngo haba ari seyo nawe muri uruhome rw'amazi imburu bituma nk'imetero 100 zija mu kirere urundi hepfo kilimete
ibirometero 100 nyene. Imana igacikubwira ati camo ngaho. Amazi ntiyacitse ibuye fere. Najya nyene ushaka kunyuza mu kuboko kukarengana mugo ntagomoka. Imana yahagaritse. Sawa. Najya ushaka kunyuza mu kuboko gira najya barakora ko atacitse urubura ntiyacitse ibuye yarabye n'Imana yahagaritse. Habo wo kugerera ati camo hagati turawe ushobora. Bavuga ati reka nko gomokera nimeno no sigara hiye. Ariko bo amen. Imana yarabanyugwishije. Baba mu vyayo banyuzwe. Kwiti bakorera byose ari byiza. Ese cyo mpabatoranije nabo. Bo mu misi yacu bakamenya ko Imana ivyo bacishamo ibanyugwishe neza bataco bazoba. Jusqu'au barebe mu mutima. Umwami azokwama abakiza ingwara. Umwami azokwama abahanira ibyaha. Umwami azokwama abakora ibyo yasezeranye gushika ku iherezo. Umugisha w'Imana uzotomako kubwo kwizera ubutumwa bwiza Imana yatunikiye. Ntimuterwe n'ubwoba, ntimuhagarike umutima. Il est la résurrection et la vie. Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo. N'abawe bopfa byoshika bagapfa. Mbese ni mubizi twageze no kukanyuma abafrere babona umuntu wabagiye gupfa. Baravuga bati muri assemblée nitwo mwizera ko abantu benshi bafata decision yo gusambura amatima. Barabomora kumva ibintu bikaragata abari muri assemblée batomenye bari mu kirere ciza kuko umwami Yesu yakarigisha bato kumva n'inzu kwirenga isambu. Baranezerwa baravuga haleluya amen. Akiza abarwayi azura abapfuye abandi nabo bari mwitashe idasanzwe barabayeje nka Jacob bariko barabomora basubira yeneme baza gusubona umuntu bamutiburiye hagati yabo. Yesu Kristo mu rukundo rwiwe yakoze ikibyaka muri cyaba Alex yari kutumara uwo mwanya ariko yakoze ikibyaka cy'urukundo cy'imbabazi. Aravuga ati nimusho igikorwa n'igihagarara habwo kandi mukize mumucishe mwari bamucishije tubandane n'abandi abaramo bakirije cyo bafere bagatunga umutima nk'uyu. Nana tukwiye kwifuriza umuntu numwe abantu mubifuriza neza bose. Ababagire nabi mubagire neza, abavuga nabi mubavuge neza, ababana mubasengere. Manchi. Que Dieu vous bénisse. Moi, ma chère Dieu, ça va vous dire. Alors, vous me dites, frère, il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux. Il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Que Dieu vous bénisse. Et je me dis, je vais vous dire, je vais vous catholique. Dukwiye kwakira umwami Yesu hari ku telefone. Dukwiye kwakira agakiza. Ndabimubwiye cyane cyacekara nyuma y'ubuze ibintu bijyanye n'ibyo. Hama rero nabyutse kumusengera mu ijoro, mbyutse kumusengera ndi kumusengera. Nawe Imana imufata bwite. Imana ishobora byose n'ihimbaza. Nawe kiramucyura. Nagiye numva rero yandikiye mu masaha muri mu guca ngurazi kafere. Imana imbabarire ngo yantumye mu yitiro nta bantu. Ngo ndamwitwarete ku ngufu nyamara kigo cyafatwa no gusenga namwe mu masenga uzozamira ko Imana yacu yambaye. Imana ishobora byose ihindura ibintu no kuzekiyete pa no kuzekiyete. Niba mwarazi mu gitabo cy'ingenzi hariho mu nzira ahantu hari intare. Murabivuga ko hari intare mukristo ariko aragenda avuga ati hajya aho zirambitsa byari kuma bitontoma. Ariko rero akomeza ati sibyi gusubira inyuma. Nisubira mu gisagara cy'Imaho rero ndapfa. Nigiye n'imbere zirambya. Solution no kuja imbere. Abateye muto kuja imbere. Agera ashika asanga baraziboshe. Mu nzira ntizishobora kumushikira ngo zimurye. Ubari ku mwami wacu ingorane ingwara ibyaha il les a tous liés yarabiroheye
ariko nzigiriye umwagazi ari umuco kandi wari totalement jomanire urayo et la lumière que Dieu vous bénisse mukwiye kwavansa mu munezero n'ikiba muri munezero jamais n'ikiba twari urukundo mwari mufite jamais n'ikiba twari ituze mwari mufite niki biraboshe on doit avancer jusqu'au bout kutera tuki imbere marisi abasaza nibavyumva nawe atanguye kwibagira ibintu byose bati Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo kandi byongeye ko umwami niyatuzura tuzoduseze ubusaza tuzobusiga ikuzimu ingwara tuzosiga ikuzimu ibyaha tuzobisiga ikuzimu intege tuzosiga ikuzimu tuzozukana umubiri musha tutagisubiye kwinjira muri hopitale soserafini nizosubira kwinjira muri eglise kwihana soserafini zosubira guhura n'abasi mani zotusahura itujyane y'abasi batagera y'abatwanga batagera y'abaturindisa batagera que Dieu soit loué. Et ce naza vuba umwami Yesu Yesu amatutibura kaza umwami Yesu n'ituma kaza naza vuba nahibaza byari byiza ko abafure bamenya ngo naho nambaye ishati rekashije ko n'iki naco ngo niwe kuzuka n'ubugingo naho nambaye karuvati rekashije n'iki naco nambara n'iyi nayo niwe kuzuka n'ubugingo agenda sinze kugaruka kimeraza kunkombe irera resurrection agenza kwa rero malaria sinze kugaruka irera resurrection amen imana ishimwe agenda ngo akira me irera resurrection imana ishimwe ariko intambara yotera me irera lui la resurrection et la Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo yo muzu ntukasubire kwisiga muhira nari ariko umutima uzoduga abapareze musubire kuvuga ariko irera resurrection azotuzurira kuvuga azobapfuye batakaje azobapfuye baciwe amaguru azotugarurira ibyo byose twabuze iby'isi yatwambuye mbese murabize hari ikintu namarindira mu mubare kibabwire nicyo gituma nkunda abana bagituma ndabikunda abakuru hari umugabo umwe witwa Yesu yaragurutse agenda hejuru y'isi kugira azararamba utugiye bisandese kumwamabari acaguma azararaba imbere ku isi byose mukakabirabana urukundo ibyatsi byakubita n'icyatsi iyo gikubise aba yakibonye n'akanyoni kagurutse aba yakabonye n'akagwano aba yakabonye n'ucumuye aba yamubonye n'icyo wimviriye aba yakibonye cyo gituma nama ndamukunda ko yagiye mu ijuru yagiye hejuru y'isi acayigumiza ko inyonga zayo amen il voit tout bivuga ngo n'utunyoni niwe tugaburira yetse twebwe ipraswe donu habaye wabafise ijwi batareka amaboko bamushimira bati mwami nuhimbazwe inyonga ziwe zirushiza kuba kuribo gusumba ku batamutakambiye que Dieu vous bénisse il est merveilleux umushimire namwe murabe n'inyonga ziwe amaso y'urukundo n'amatwi y'urukundo yatunze murafize natunze amaso y'inzigo inzigo nirigera imujamo niwe mugabo wonyine atarigera yinjirwamo n'inzigo narigera afatwa n'ishavu n'umunsi narigera afatwa n'urwango na rimwe il est toujours bon Dieu est amour il est plein d'amour yamarisa urukundo aturabishanya urukundo imana yazagire abamisandesi imana bamugisha mwakuke tumushimire ni mwiza umwami wacu ko ntimukibagire kuva mu muti uvuze muti irera resurrection voilà ça c'est niwe kuzuka n'ubugingo namugiye kurima uti niwe kuzuka n'ubugingo bisigara vyimenyera que Dieu vous bénisse kwizera kwacu kuramye kurahabwe pe kwizera kwacu kuramye imana ishimwe sana na nziza kandi sana na nziza kwizera kwacu kurahamye pe que Dieu vous bénisse.
munsi uri kuzokwama ibihe byose. Nubwo isi yuzuye ubugambanyi, yuzuye mwami kwagaragaza iherezo, twebwe turazi ko ari wewe kuzuka n'ubugingo tubitwaye tunezerewe n'umugabane wacu mukiza. Nuko nuvyandike mu mitima y'abera mu buryo butagifutika gushika Yesu Kristo uje kudutora, twame tuzi iminsi yose umwanya wose ko ari wewe kuzuka n'ubugingo. Vyatumye Lazaro ahinduka, yari yaraboze umugira muzima. Ivyo bituma natwe duhindura ukekeranya kwacu impuhwe zacu ukatwambika inkomezi. Ni wowe kuzuka n'ubugingo. Data wera, uratuhe nawe twoca mu muriro, nawe twoca mu mazi, kumenya ko atazoturengera, ko tugutwaye wewe kuzuka n'ubugingo. Dieu vivant, uri muzima bose ubaremeshe mu mutima mu minsi ya nyuma na nyuma y'agakiza, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bakisho transmission. Umwami Yesu abezekeye cyane rwose. Amen.